twabanje rero kurabira hamwe turabanza turaraba ibihimba bikuru bigize imodoka y'ibitesi. Yego tubanza kuraba yuko icambere na mbere coco ifise amapedale atatu. Mu kirundi ndavyibuka amapedale twita gute tujya ntubahonyora ko kugira ngo amapedale barabitahura amapedale barabitahura twari cyane abanyuga n'ikinga baratwara amapedale. Yego muri ico gihe rero nibaza yuko nk'abariko baradukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi barashobora kuzibona izo pedale zitatu ko twari kumwe ngaha anye murashobora kunyibutsa ziga pedale zitatu ico zisigura harimo frein harimo embrayage accélérateur. Très bien murashobora kumenya nyene zikurikirana uva iburyo uje bubamfu ihereza ni frein iri hagati. Okay ikibazo cyamunaniye muhigwe ama Terence yatoye imwe bikeye uva iburyo uja ibubamfu iyitangura ni accélérateur ni ijya yo gushiramo akariro kugira ngo imodoka ishobore kwegera imbere ibandanye. Hanyuma iri hagati na hagati ni frein ijya yo guhagarara canke yo kugabanya umuvuduko. Hanyuma iyihereza ibubamfu bayita embrayage nayo twarabonye yuko ariyo dufyonda mu gihe dushaka guhindura ibitesi tuva mu cambere tuja mu cakabiri canke tugira gute kubera yoyo ituma hariho twinyo turi muri muco bita boîte ijya ibirimo ibitesi tuca twiyugurura kugira ngo ibitesi bishobore kujamwo vyoroshe. Yego turongera turarabira hamwe ikintu twise frein à main. Frein à main ni yindi frein iri mu bundi bwoko haje imodoka ihagaze kugira ngo ntize guporomoka hari gihe bashiramwo frein à main kugira ngo igire hariho imodoka zimusanga zifise mu maguru n'izindi usanga zifise hambavu y'umushoferi. Yego hanyuma twararabiye hamwe ico bita levier de vitesse. Levier de vitesse ngeno yita ni kakantu menga na gakoni gacafye ko ibitesi cambere ica kabiri ibiharuro yeka ibiharuro rimwe kabiri gatatu n'indome rimwe ngiye hariho rero n'urundi rudome rwa rusigura yuko umuntu abagiraje muri reverse. Yego hari ico tutari twabonye mugo no musi tuza gukenera citwa hariho kuri tableau de bord muri za bintu twigera kwiga kuri tableau de bord hari ikintu kitwereka tour moteur kitwereka ingene moteri ibiri kirazunguruka ku mwanya. Iyo rero umuntu hari ibiharuro bimwe yubirengeje canke ugiye munsi uduza igitesi canke ukakigabanura turaza kwiga ngene bimeze. Hakaba hariho rero n'ikindi kintu abantu bose bazi volant. Volant twese turayizi niye idufasha gutumbereza gukatira ibubafu gukatira iburyo n'ibindi ivyo novuga yuko ari byo hanini uno munsi tuza gukoresha. Yego nkuko rero twari twabivuze twagira turabire hamwe aya mantu zenya aya ma pedal ico afasha mugabo mu kubirabira hamwe tuca turaba tudabora ingene imodoka bayatsa n'ingene igenda. Iyi rero ni imodoka manuel ya yindi y'ibitezi atari automatique. Urumva umuntu arafata imfunguruzo ziyo hariho izifise bouton canke zifise ziga imfunguruzo bacomekamo hama imodokari ukayatsa. Mugabo imodokari ukiyatsa haba hakirimo frein à main kandi ni byiza kuyatsa ufashe kuri frein kugira ngo niyo bamara kuyatsa nticiporomoka canke kizima n'ibindi. Urumva urafata kuri frein hanyuma imodokari ukayatsa hama hejeje kuyatsa ugakuramo frein à main hanyuma kandi twarabonye yuko imodoka misi yose tuyatsa iri muri point mort. Tuyatse muri point mort turibuka ico arico ni gihe igitesi atagitesi na kimwe irimo. Tugerageje kuraba kuri levier de vitesse murabona hajya handitse rimwe kabiri gatatu kane murabona yuko ari ku mpera mugabo imodoka bakiri muri point mort iyo ijya levier de vitesse iri hagati na hagati y'utu turongo tubona ngaha turi kwa murongo hagati n'ibyo kuri Facebook ujya murongo ni wa point mort. Imodoka ari rero umuntu ayatsa iri muri point mort hanyuma ayakije muri point mort nababwiye ko abafyonze kuri frein hama rero agacashira mu gitesi cambere kubera imodoka ihagurukira mu gitesi cambere mu kugishiramwo rero ntagishiramwo uko ariko kose abanza gufyonda ya embrayage nkuko twabivuze yuko embrayage niyo tuma twatwinyo twikuramwo kugira ngo ashobore gushira mu bitesi. Okay afyonze kuri frein afyonze embrayage agatashyiramwo igitesi cambere kubera imodoka ihagurukira mu gitesi cambere. Yego hari ikindi kintu tutavuze burya amaguru
uko ari abiri imodoka ya automatique itwarishwa no kuguru kumwe mugabo manuel itwarishwa n'amaguru abiri ukuguru kw'iburyo gukora kuri accélérateur na frein ukuguru kw'ibubamfu gukora kuri embrayage gusa nta nari mu kuguru kw'iburyo kuzoza kuvuruga kuriye kwa embrayage nta nari mu kuguru kw'ibubamfu kuzoza gufata ifire canke kuze kwa accelera uco usanga habayeho accident y'amaguru niko novyita hari ya hasi yego nari mvuze yuko rero uco ufite embrayage na frein kugira ushire mu gitesi ca mbere hanyuma imodoka wamaze gushira mu gitesi ca mbere uca ugenda urarekura embrayage buke buke muga muri uwo mwanya nyene uri kurashiramo n'akariro uri kurakselera imodoka ari rero ikabona kwa avansa buke buke hamari maze kwa avansa twarabona ingene abantu bagenda barahindura ibitesi ushaka gushira mu gitesi ca kabiri urafyonda embrayage hanyuma ukaja mu ca kabiri ushaka gushira mu ca gatatu urafyonda embrayage ugashira mu ca gatatu gutyo byose twari twabibona uyu munsi rero nagira ndabibira kabanga ni ryari umuntu amenya yuko hageze guhindura ibitesi kuko urumva zigeze ziri automatique zozo ziramenya ryari hageze guhindura ikihindura automatique nkuko ijambo ribivuga yo iramenya haraduga haramanuka binda bigenza uko nuko hari ikintu narimejeje kubereka citwa tableau itwereka tour moteur iyo umuntu ariko aragenda nk'ahantu haduga canke ashaka kunyaruka ari nko mu gitesi ca mbere dufate haragera igihe yari karakselera abona akagashinge ka tour moteur karenganye nko kuri kabiri ubandanije uforsa ukaguma wakselera cyane ari nk'ahantu haduga udashoboye guhindura igitesi uba uri kurica moteur kuko iba yakumvishije yuko iri kirafurnisa effort nyinshi kugira rero ngo yorohere bakonseye yuko wabonye ko tour moteur igeze ku giharuro ca kabiri ucuhindura igitesi uhindura igitesi ukabandanya ubonye isubiye kurenga nk'akandi kabiri ugasubira ugahindura igitesi aho ibiri kurakwereka ati ndiko ndafurnisa effort nyinshi ndakwinginze mbabarire uhindura igitesi kugira ngo nshobore kugenda neza yego hanyuma ni ryari umuntu yari mu gitesi cyinshi amanuka akaja mu gitesi ca gitoyi iyo imodoka riri kiragenda neza umuntu ari karanyaruka imoteri ata effort nyinshi iri kirafurnisa urazi ko na accelerateur udasubira kuyikorako hari gihe raka gashinge ka tour moteur kamanuka gushika kuri rimwe bakonseye gushika kuri rimwe umaze kubona ko kamanutse gushika kuri rimwe aho ruco uvuga uti ubu ndashobora kugenda ndagabanya ibitesi kuko imoteri ntikiri kirafurnisa ama effort menshi ucugenda uragabanya ibitesi mbari mu cakane ucuja mu gatatu mu cakabiri mu cambere gutyo na gutyo hanyuma rero ikindi naco ntitwibagire yuko iyo umuntu amaze kumenyera gutwara imodoka naho iyi tour moteur tuburi kurayiraba urumva ingene imoteri hinda iyo umvise ingene imoteri kirahindura shavuga ati ah imoteri ndiko ndayiruhisha hamugahindura igitesi cyangwa ukumva yuko byasiwe kumera neza uvuga ati ubu nta kamaro kuko mbandanya mu bitesi birebire eka ngabanye nagira rero ngumenda bibutse ikindi kintu hajya bavuga ngo la répétition c'est la mère de la science uko umuntu agoma asubiramo ibintu niko umuntu abarika yiga cyane izi modoka za manuel dufate nk'uburashikiriye nka feu rouge ya matara twabona yaka ona yuko bisaba yuko uhagarara narababwiye yuko uri mu gitesi utari muri point mort uri mu gitesi ugafyonda frein yonyene iyi modoka za manuel ikizima iyo umuntu ashaka guhagarara ari mu gitesi izi modoka za manuel afyonda frein na embrayage icarimwe aho ni moteri ikigumi kandi wihagarariye urindire ko fe yihinduka cyane gose kandi rero urumva yumaze gufrena dufate nk'ubu nimba wafrenye wahagaze uri nko mu gitesi ca gatatu birasaba yuko kugira ngo uze gusubira guhaguruka utegerezwa kubanza gupangura ugashikira mu gitesi ca mbere kuko imodoka ihagurukira mu gitesi ca mbere imodoka ihagurukira mu gitesi ca mbere biroroha none ko ushobora kubimanura kanya gatonya ukaba uhagaze ugira uhagarara utangura kwipangura yego hariho n'undi muntu abantu banyaruka cagira abonye yuko agira shika hana hagarara arashobora kugenda arabimanura mugabo uhagaze brusquement nuvuga hamwe usanga nkuba hari nk'umuntu aguciye imbere utari wamuteguye ugaca usanga bafyondera rimwe na rimwe embrayage na frein birasaba ko kugira ngo usubire guhaguruka ubanza gushira mu gitesi ca mbere ukabona kugenda nibaza ko umwanya waturenganye mbwa ikibazo mvise ni kimwe yego umuvuduko n'ibitesi birajana cyane gose yego umuvuduko n'ibitesi birajana cyane gose
muco gihe hall ya embrayage bari ya no ya accélérateur umuntu ariko araakselera ari mu gitesi ca mbere imodoka irashaka kunyoroha umuntu ariko araakselera dufate bariko baraakselera cyo kimwe umuntu ari mu gitesi ca mbere n'umuntu ariko araakselera nk'uwo wundi nyine ari mu gitesi ca kabiri canke ca gatatu gisumba ca mbere ntibanyaruka cyo kimwe uri mu ca mbere agenda bukebuke gusumba uri mu ca kabiri uri mu ca kabiri agenda bukebuke gusumba uri mu ca gatatu gutyo na gutyo mugabo muri mu gitesi kimwe mugabo nkuko imodoka zikozwe igitesi ca mbere nico gifise inguvu nyinshi gusumba ica kabiri nico gifise inguvu nyinshi gusumba ica gatatu gutyo na gutyo bagaca bavuga yuko ica reverse cyo arico gifise inguvu nyinshi cyane gose gusumba ibindi bitesi vyose Kazoza FM, be your own boss.